dufatiye guhera iyi ntwaro itanguye mu mwaka uheze wa 2020 gushika no munsi abasene barenga amajana 200 baramaze gufatwa, abarenga 200 arapfuye, bamwe barabutswe n'irengero, kandi n'uno munsi turabona yuko ari uruhigi hirya no hino mu gihugu. Ugasanga rero kenshi abantu bariko baragirizwa ibintu twe tudashaka gutahura. Nko muri 2020 abantu barafashwe ngo bazira ngo ibiroberi, muri CNL twebwe nta by'ikiroberi kirimwo, nta n'umunsi n'umwe icyo kintu kirigera kivugwa, kandi nta n'ibyo twiteze kujamwo. Mugabo ugasanga abantu ngo bagirizwa ngo gukorana ngo n'abaroberi n'ibiki. Umuntu aje kwibaza ikibazo rero, mbe ko intambara atari ahantu kuja kunezerwa, ubu abantu borinda bageraho bukuyumvira kuja mu ntambara, weho utwara ntacyo kuva ko wokwikebuka? Nimba byonashika akagira biyumvira mwene uko, no kuvuga yuko uba hari ibikorwa bitameze neza abanyagihugu bakoregwa. Ariko aho siho twohagarara cyane. Ikibazo aho tukibona nuko nk'ubu abantu barafatwa, bagafatwa atamitahe, ntibamenyekana iyo babajanye, abantu bagakubagurwa, ugasanga abantu barasinzikarijwe ubuzima ku byaha batakoze, ku bintu atanacyo babiziko. Notanga akarorero, aha ejo bundi barafasha abantu ngahe Bujumbura, barafasha abantu za Ngozi hehe, abantu bumva bagirizwa ibyo bintu, ugasanga n'abantu bafite imyaka 50 irenga, bamwe bagize muri 60. Uwo muntu yoja mu birobera afite imyaka 50 60 yoba ari wahiye. Niho tuvuga tuti ni kagatotezo kabandanya, kumbure bamwe bakabona ko ariyo nzira nziza kumbure yo kugira ngo bashobore kugumya ubutegetsi.